Yo! Umekanika hopa mahalo! Wewe nashitse! Wewe nashitse! Alo! Utalamba lolo! Ibini by'abatungu. Ikayi wewe. Tanga! Akaranuka ariko urakanuka ibanyu. Ikoka! Umurangije koga muri nyekaneze. Akagahungu kaza gufata nabi. Petit tonde wewe. Eti ni wewe. Chino. Na. Mutangura kujana hapo na hapo. Kono wiwawe. Ikame tu atakuja. Tena. Ni polo. Itoriviki. Mabuja. Samwe. Twinjire. Ego karibu. Amahoro mabuja. Ya! Muyo ibeta hoje ndibona kona. Wo! Ano bitamugisagara. Nuko rero mutama yaramaze imisi aguma telefona ambwira ati wana tinzanira wa mukozi aje nuko rero ndavuga ati vuba ngiye gusubira nashitse muhira nza gutora uyu n'umwana mushikanje niyomba niwe mukozi watutsa yego n'umukozi nabonye acangamutse ncavuga ati reka hitamo undi none Jewe ndishabushaka. yego bro nizira ko akaza gashobora none wewe ko numva ari umukozi batuzaniye ko mbona umenga uri hejuru ntufatika Oya ikaje banyita babalao. Umva ndishapu cyane. wo muntu washitse ugatangura kubona ko wiraba mu kigi nawe ucize Nukuri n'ubwa mbere ndakimawe yewe ari mu misozi nokibona he. none ko bambwiye ko uri umukozi umaze gukora he Maze gukora henshi naragiye inka zanuze ya za Jamporo ndatunga inkwavu zo kwa birahinduka henshi cyane none warakoze no kwa Juma none gayomba ko uyu nagutumye umukozi wo mu gikoni ubona yabishoboye je nizere ko mana yanje mawuje cyenda shoboye akazi kose usoboye akazi kuntu umeze uko ko mbona uri hejuru udafatika jewe nukuri mbe bijya vyovyo nibiki bijya iyi ni varize yaje natusenga mugabo yabuze icyazana mu impuzu yashazana kugira ngo zirahindura uno munsi neje udustire nyine ngira rero ntaco uzi guteka iki niki ciwe umuceri ndazi kuwuteka ibijumbo bidatonoye none hako ari bujumbura tuje guteka ibijumbo bidatonoye ibijumbo amateke mukamama urazi guteka isosi y'inyama ibyo biroroshe baziteka gute inyama urazikaranga ugashiramo itomate bitunguru n'amagi na seleri n'ibirungo by'inyama ukabura hejeje asha hanyuma ko none uri kuravuga ivyo guteka inyama indagara mbisi urazi nyene baziteka n'umukeke indagara mbisi oya nzizumye gusa oya twebwe ngaha rero utazi guteka indagara mbisi n'imikeke twebwe nta kazi tugwa kubera twebwe ntitujya inyama twe ntitujya imikeke yumye nico kimwe nzokoresha tekinike yawe none wega yomba wese uragutumye umukozi azi guteka neza ego uwo babizi byose ijana ku ijana ko byukuri nabo sinomero nkavuga atozaragerageza mugabo wambwiye ko abizi ivyo ndabizi uri umu escrow uri kuraraba mu maso ye wano uyu akwiye gukora akazi ko mu raba ingene yambaye mugabo mu muryango wacu ntaba escrow twari dukunze none yoba iwa mbere yomba ndakubwira ereko umuntu ntamenya byose umengo vyongoroka kumuha akazi jewe wonyene aba nta nindera afise ubona afise amezi abiri ninda azomwigisha umviriza rero ndakubwira ikintu wewe wemeye ko tumwigisha amezi abiri ntahembwa ndibaza ndabira ahubwo muraba ingene mugira sinzi ko yovuma ahembwa bakiri basi ibihumbi 5 5,000 nanimene nyana dafise ndero nanimene nogura muri 5,000 none amezi abiri wo wumva utazi guteka bisigura iki ivyo nukuri yamenyeramo buhoro buhoro yomba yemeye ibihumbi 5 naho nyene ndamufuye agasoni kubera agenda umuntu nkundi mana wabona ari umuntu yera nivyo anzanye mu urabona 5 byo bingana n'agatike twaje ko none
ubwa mbere ndakwereka ntazi guteka nta ndera afise ntazi niki ntacazi carico none wumva wowe ntazi urabona twe hari iwacu mu bisanzwe no kujya twirira ku kirago mugabo yomba ya je nzokora akazi neza ko wewe nawe wenyene ndagufise kamakeye oya nta ngorane je ndamwizeye kuzi ko ndamwizeye ujagira 2000 basi angahe 2000 be 2000 urazi carico urazi 2000 inoti zibiri za 10 10 no kuvuga iki ibihumbi 12 basi ibihumbi 12 nivyo bivuga bisigura bisigura ngahe 2000 je ndibaza muzogira uzozira ndamye no mwongera kugira umviriza jewe kugira ndamuha akazi kuko mu mategeko bavuga yuko udashobora gukoresha umuntu atagiye ku ntebe y'ishuri mbega musore wewe witwa gasore gasore Sumayili niko numvise ariko bakwita mbwira rero gasore ufite amashuri angahe kwanza je narize amawuda je narize n'ukuri wize angahe muri yagamukama la hawla je narize n'ukuri yagamukama ne yomba uzani umuntu yize muri yagamukana mangaha kugira ngo ndamuhagaze umviriza oya urabona kubera harabona rero wewe hari iwacu mu bisanzwe muri make hari iwacu kubera ibintu by'amashuri usanga amashuri ari kure ariko kuva ngaha no kumuzinda kugira wige usanga bigoye abantu batishoboye kenshi baca babashira muri yagamukama hajya usanga nyine ari hafi mu kibano mugo numva ababizi yomba umviriza ababizi muri make naho no muhakazi ko bari kugupfa isoni none ubu naho abana ntibiga ku buntu gwegara mu yambere naho bagenda barariha make mugabo nugira ngo igifaransa naco ziga mabuja uzi cyahe igifaransa je ndaki kitwa iki quand tu quieres bébé nous sommes pas ce que vous avez nous sommes vous êtes pas ce que perpétre au présent c'est le type conjugué conjugué verbe être mviriza conjugué verbe être au présent être au présent kandi cyanda sinya cyangwa umushahara 15000 francs ubunyene sur place j'être tu être nous être vous êtes hako konanira jewe mukama petit ndakubwiye nti subiramo conjugué verbe être au présent miyomba bavuga gute aho gerageza ni j'être tu être ni byonse nous être vous être au présent aho tarashirako au présent j'être au présent yo mana kawise yagamuka umviriza bitanu wemeye wase soka muyomba wambwiye ko yize wanyana yambwiye ko azi igifaransa none no gukonjega verbe être au présent biramunani byamunani je ni ibintu ntacyo muzogenda murigishanya ntacyo reka wigishanje jewe ni umushenzi twigisha ntacyo umwe jewe ndamwe umuzanye kwiga cyane umuzanye gukora akazi uzomwigisha ntacyo ujya wa mukobwa umukobwa wawe ndimo jewe umwana we wanje nubwo kuja kwishura za kwigisha umuboyi habaye iki oya muhako kazi kwanza ntandera afise yani bisa gasore turicisha bugufi nawe yiwe niko tukagira neza turabona bumenya ko cyaranye n'abantu bakunze mviriza rero kubera ko mutamuri we yasavye umukozi kandi tukaba tumukeneye ntaco nemeye kumuha 15,000 mugabo mama sinaye yomba kumambo yomba tekereza dali yenze hana biye uzasomera abantu bakuze muri kukamenya ati bakuze ega sore buyo urafise abavyeyi arabafise mama arabafise ariko ntandera afise ntandera umwamuhaye mu bisanzwe yahonotse nk'ibi ntari byabona iki ni igiki gasore ico ni kibaro bakina muri sinakubwiye yahonotse ico kimeze nk'ikibaro yahonotse se mu Burundi hama iki ni iki ahubwo rero oye je nifunguruzo hanyuma runako none urufunguruzo nese urufunguruzo muzingi kwiki ntombaze nimbaruka porotaye ntacyo ntacyo menya buhoro umviriza ntavuka rero ngo 15 mugabo uzoteka woza ivyombo woza abana umesura impuzu ugorore impuzu za patro wawe uravyumvise akazi nuko yomba kandi uko bimeze uraziza twavuye muri kandi midi mu kaburungu abana banje bafunguye vraiment musanzwe uravyumvise iyo ni petit problème no kuvuga iki iyo singorane Bese ngorane gasore ukora akazi gasore jewe babalao nuko rero gasore urakazi ubu uwagashitseko aha uhafate nk'umira kandi umenye ati ndi kumwe n'abantu bakuze
ahantu hisoneye mwubahane no mukorana yego urazi ibyo twavuye muhira dusezeranije abavyeyi yego ivyo urabizi gasore ukore nyene ube umwana w'umuhira ya navuze ko ari petit problème oya vraiment je akoze neza nzomfata neza no kumwongera muzoca mu yego ego vraiment asa nukuri ngiye gukora nivuye inyuma jewe uzotangara wenyine yamwe nzotangara cyane ndabyizeye nanjye mvuze nti nakora neza nzomwongera kandi nzomfata umwana wo muhira mugakagira fyo nzokugira fyo bisanzwe je nizere ko ejo cyangwa ejo nzozandara nka telefone ati ingurabe wa mukozi ati ni sawa nanjye nze ndyohewe ntwenga ivyo nivyo nshaka nanjye bigize agize amanyanga je ntacyo ndo bandi hafi urabona ko nkorajya hirya ucumbwira nta kibazo somwereke reka ndagatangura ubunyene yego genda ujya mu ruhuke burije uzindure kare utangura ibikorwa asha nanje yagenda nanje mu gaturuturu yo nabonye nta ngorane kabisa ico cyo ndakibijeje kwera ntaco nanje urumve nabize kubera kukwenda asha neje cyane kukwizera nakora neza neje ndazumuze mu muriyo ndabonye igitanda gasore nta n'isano y'abantu bonye uyo mwana ko je nakubwiye yahonotse hano mu gisagara yahonotse none mu gisagara bisigura ko urabona igene acasiga n'umucafu ngaha ku ntebe siwe mu rundi yamenyereye hari aha yarazi ngo ni vya bihunda twirirwa twara twirirwa uno koga gacanuka ikintu uze carugo nabanza je muri dushe yoge ibintu nk'ivyo bana ni hatari muyomba je ndabigize kubera kukubaha mugakara mukagize dega mugenzo banza nta telefone murazifise komora yego nta kibazo no kumuhana umuhanura n'umwana wo mu rugo nzomuhanura mugabo ivyo mbona ni buhoro ntaje je naje nagomba ngende kugira nje ku kazi urana imaze iminsi ruguru ngomba nje ku kazi ndabe ingena akazi gapanze hama hagize igihinduka icyaco cyose ndi hafi keshi noneho mutama turabonana ku mugoroba ndibaza uko biri kose naho ndiko ndavuga nzogerageza guhanura ego reka je mbandanye reka mbandanye musigare baramusoya oya ntibakira mu kanya ko corona virus yaje sawa musigare amahoro mugenda amahoro nawe uramutse abo muhira sawa ndabaramutse sawa karibu tena sawa asante gasore sawa ngo hano mawe mbe bari kurakora ibi nariko ndakora ico kintu kwanza washize ngaho cyo gikofero cyawe umengo ni gica mu mazi nayibagiye ngaha Jojo wima ngo hano mwana ingo una mukobwa kikuhariya umviriza mwana umviriza ndakubwira mama turaronsa umukozi uyo mukozi yambaye ibikoti maranuka myaka iva ruguru ntibizoroha ndanuka ndagakana jori kurantenga urutoki je ma urambona umukozi uje ngaha gukora akazi n'uje gukontrola ivyo mu rugo iwanje kundabira abana uravyumva mama warabonye umuntu yambaye ikoti ku murango neko ndaba nibi erega iwacu harakanye none hakanya ni mu gisagara uco genda wishanje mudu we waje gukora akazi ntiwaje gukontrola abana banje uravyumva kandi ugira indero ugira ico usonera umviriza ndakubwiraga mwana ntaco genda umwereke ahera nahahereza mu vyumba umwereke inyana zohora koropa inyana zohora mesura atora amashuka mesura ibintu vyose amesura wazobitora n'inyana zokoropa uravyumva hama umwereke no mu gikoni inyana zohora ashiraho inkono ku ziko none mama yazumenya guteka vyandi dukunda umenga n'umupeiza vereze byatanguye nakaga ntabara reka turabe tugenda kwereke genda umwereke nireka muri wese ni hehe ndakwe wese y'urudodo uraje wose turaja hanze ni muri wese iwacu zo turakorako ingo wahabonye none kukuye wimutabone mama rasi ko ndamwereka neza mabuca uyu mukobwa ntakwite iyi ni wese ariko aranyeretse ikidobo ngo aburire hejuru iyo mama ngo ni kidobo iyo ni wese mashina kugira hano mupeza
mubisi Vaho. nanumviriza rero ndabwire gasore wewe ukora ivyo bakubwiye kandi utegeza gukora ku mategeko aguhaye uravyumvise wese ngiyi baburira hejuru none wowe umviriza niba wamenyere bwa wese bwanyu bwo hanze bwadumbuye twebwe niyo mu nzu kuri nyumba iyi ni bayita toilette siège none hari umuntu yarakubwiye nakoretse uja kuyoza gusa nawe uzojamo nani nshaka arete siete ya siete ya wale mama uyu muntu twarosa bwa muntu wabwa muntu aya ewe uva mu ntari yahe kwanza iwanyu ni hehe mu ntari yahe mvuye ku mutumba twarete yiga mawe kanura mana twarete mbenga ni fondation yizwe kwa ruba none waje kujya ngano kwicara uzohakora nyene kuri ayo umviriza jojo genda umwereke mu gikoni genda umwereke hera nahereza genda yambaye n'urukoti runuka rucafu iyo cyo kurasura mu kanwa genda nyaruka hewe mana dusenga tutabona emwe hari uvuga na ziba ngiye nashika ku isimbo y'inuma numukozi sinzi ko nzobumushobora wagasoza akabati nuragana kuri televiziyo takicari ndaiduka kwa hejuru mubireza kubwira ufate tuzi dukeya uhanagure irya televiziyo gangi umboga Yes, bakunzi wa Euro TV ndabaramukije aka watagwan lamba lota lolomba yesa meshaza uno musero ndi serie uno musi na blague kandi nafashe iyi micro gira mvuge micro ni ya panic iki ni gishashe micro ni urumva rero nafashe akanya kubwira abo bantu shaka kubwira abo bantu baza bafata ibintu byacu babisha kuri Facebook mes chers amis no twe dufise page yacu yitwa Ihuro TV niyo muzosanga ko ibintu byacu bya Ihuro TV nyene mes chers amis no ubu rero haraje ubuhinga bushasha mes chers amis nabwo ni bwa bundi nyene umuntu azofata ikintu cyacu ngo agise kuri Facebook kuri page yiwe azosanga yuka we nishawambia mie shauri yenu abazona mubikora bayi mu bupaje bwanyu we fuga kinya niseme ndababaye cyane babaye kwimfata ibintu byacu ngashaka mu page yanyu ibyo ni bibi ubu rero twamenyesheje ukazofata video yacu gushize kuri page yanyu mon cher ami mes chers amis muzosanga yafuditse yose na page yawe ngo fye nawe ndani kuki mwamuje kudukora ibintu nk'ibyo reka nimubireke mezeza mera kuzavugira nk'ibyo muratubabaza ibintu byacu ni ku Ihuro TV no ku Ihuro page yacu kuri Facebook Ihuro TV nyene abo bandi mu ni mama nuzera abari ngoma zigire ndababwiye